Hashikirizwa ivyo vyegeranyo bibiri, icegeranyo ca mbere cari cijanye n'urugendo umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yakoze mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho yari yitabiriye inama y'amanama y'abashingamateka yo mu karere ka Afrika. Yavuze ko batanze ivyifuzo vyabo aho bagize imigwi y'ubucuti, ngo aho haratanzwe amazina y'abashingamateka bagiye kuja muri iyo migwi y'ubucuti, ariko intambamyi ihari nuko bimwe mu bihugu bagiranye iyo migwi y'ubucuti bataragirana amasezerano kiretse igihugu cy'u Burusiya, ariko akavuga ko bimwe mu vyatumye batarayagira harimwo n'ikibazo c'umutekano. Gerard Daniel Ndabirabe akavuga ko iyo migwi y'ubucuti Burundi bumaze kugirana n'ibihugu 10. Ibihugu tumaze kwandikirana, bihugu tumaze kwandikirana birarenga 10, ariko kuva muri manda iheze nubwo twagiye twandikirana tukanavugana n'abadiplomate n'abaserukira ivyo bihugu, bamwe tukanavugana twagiye kubatemberera mu bikorwa bitandukanye, mugabo twebwe hano muri Assemblée Nationale twarakoze uko dushoboye kugeza naho tubaha ama proposition. Twebwe nyene turatanga proposition yingene ayo magroupe d'amitié yokorana. Icegeranyo ca kabiri cyari kijanye n'urugendo bamwe mu bashingamateka bagize mu gihugu c'Ubushinwa. Umushingamateka Eric Nshimirimana yari yagiye arongoye uwo mugwi yashikirije ko bimwe mu vyo bize harimwo ko ubutunzi bw'igihugu bushingiye ku mico n'akaranga kaco, akavuga ko bigishijwe kandi ibijanye n'ubuhinga mvabwenge n'ibindi. Akavuga ko mu vyo bize ko igihugu kugira gitere imbere kizira kurabira ku bindi bihugu. Inyuma y'ivyo vyegeranyo vy'izo ngendo abashingamateka bakaba batanze ivyumviro kubijanye n'ivyo vyegeranyo, aho bamwe mu bashingamateka bashikirije ko izo ngendo zikogwa kubagiye kurahura ubwenge hanze bakwiye kugaruka nabo bakigisha abandi.